Nk'uko ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'imigani 31 uhere ku murongo wa 10 ugashitsa ku murongo wa 30 ribivuga, umugore mwiza n'urangwa n'ibikorwa atari uwamikara. Iryo jambo ry'Imana riri mu vyatumye abakenyezi batari bake bo mu gisagara ca Gitega bakura amaboko mu muzu, maze agakiza bahawe kabereka ingabire ziri muri bo, maze bazivyaza umusaruro mu kuzikoresha kugira ngo basahirize mu iterambere ry'imiryango yabo. Nshimirimana Francine ni umukenyezi afise impano yo kujisha impuzu, ibirato, amasakoshi n'ibindi bikoresho akoresheje urunyuzi. Avuga ko umukenyezi akwiye kuba ari ukora agafasha umushinga ntahe wiwe, kuko amase ya kera ngo ntagiho mu rutaro. Ati kandi ijambo ry'Imana ndetse n'imico y'ikirundi nibishigikira umukenyezi arera amaboko. Nshimirimana Francine amenyesha ko umukenyezi ari maboko igihumbi ngo ntiyokwitwaza ngo ntavyo nshoboye. Atanga karorero kuri we avuga ko umwuga wiwe awufatanije n'ibikorwa vyo mu rugo. Kwisunza ijambo ry'Imana na Bibiliya iravuga ko umugore mwiza atari urera amaboko, ahubwo umugore mwiza ari ukora. Kandi vyongeye no mu mico y'ikirundi hari umugani uvuga ngo udakora ntakarye. Ivyo byose rero bisunikira umuntu mu bikorwa ataravye ngo ndi igitsina gore canke ngo ikina kiriya. Hariho bamwe tubona bareza amaboko batega ico abashinga nayo babo bazana, ugasanga kira kintu cyose bateza amashi umugabo. Oro siko vyabwirizwa kumera, kubera ko n'urugo ni babiri, babwirizwa gukora amaboko mu mpuzu bagasahiriza abashinga nahe babo kugira ngo ubuzima bubone gutera buduga buja imbere. Abakenyezi bareza amaboko abatera kamo ko kujijuka, kuko udakoze ngo nturya. Ati jewe uyu munsi ivyo nkora birantejeje imbere kandi bifitiye n'abandi akamaro. Cibi kubisanzwe novuga ko bintunze, birantunze n'umuryango wanje, ndetse no mu kibano canke mu karere mperereyemwo hariho aba beneficia kwibi bikorwa vy'iwanje, kubera ko ufatiye ku ntara mbamwo ni intara ikanye. Rero abenshi baratwitura kuvyerekeye ibintu vy'imbeho. Sinabo gusa, abageni baba bakeneye ibitambara vyiza vyo gusasa mu masalo nk'ibi mubona ndiko ndakora baratwitura. Abakeneye ibirato turabibakorera. Muri make twebwe urunyuzi twaruhaye ikibanza ca mbere, guhera ku kirenge kugeza ku mutwe. Ikintu cyose umuntu yifujije turashobora kukimukorera dukoresheje urunyuzi. Amase ya kera ntagiho mu rutaro, ivyo twari tubimenyereye kera. Hariho umukenyezi yicara muhira ari uwo kuraba abana arindiriye irasi umushinga nahazana, ariko ubuye siko bikiri. Byari magera vyarageruye. Ubu umukenyezi arirukanga nyene kurya abashinga nabe biruka, nawe nyene akagira ico aterereye mu iterambere ry'igihugu no mu iterambere ry'urugo. Kubisanzwe ntivyoroshe, ariko umuntu aragerageza kwitanga. Nkuko nyene umukenyezi bavuga ko ari maboko igihumbi, uragerageza ugapanga umwanya ugakora utwo muhira, undi mwanya ugakora utwo kwiyateriye, undi mwanya mbere ukaja no mutundi turere kugira ngo wagure akarere ko kubaho, kuko umuntu ntiyoshobora gutungwa n'ikintu kimwe. Niravye uko narinde ntarabitangura nkaca ndaba n'ubu ndabona yuko harimwo akarusho, kuko mu mibereho urashobora kuvuga uti vyarije byose ingereranije n'ubuzima nahozemwo imbere mu misi yahera, nubwo mbona ubu harimwo akarusho ka meme, canke n'abantu bwabo bo nyene bakavuga ati fara ka meme ubu vyofuma. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ivy'Imana mu bihimana, ivya Sezari mu bihe Sezari. Ni ukuvuga ndafise umwanya wo gukora ibikorwa vy'iwanje n'umwanya wo gukora ibikorwa vy'Imana, kuko siniremye. Après tout Imana iguma ari nkuru. Ntirampeba Audace ni umushinga ntahe akorera muri urwo ruganda rurongowe na Francine Nshimirimana. Aremeza ko umukenyezi ari maboko igihumbi kandi ko bafatiye runini ingo ndetse n'igihugu. Agahanura abashinga ntahe badaha agaciro abakenyezi kwikebuka. Kugeza ubu murabona ko ndi umushinga ntahe ndubatse, ariko haragera igihe nsanga ntikwiye, nkasanga umukenyezi nanje yasahirije, no kuvuga duca tuja guhuriza hamwe. Nkabona nyene ko abakenyezi bageze no musi kweri bubatse ingo n'imiryango n'igihugu. Iyo bavuze ko umukenyezi ari maboko igihumbi, ndumva inguvu cane, kuko aragorwa na vyinshi: uruvyaro, akazi, ibikorwa. Kubera ico
iyo bifadikanije vyose nk'akarero nka twebwe abagabo hari igihe usanga tuvuye nko mu mirima ca tuvuga ngo birakwiye usanga tugiye nko basi tukaba turatembera ubwo avuye mu bikorwa caja kuraba urugo agatunganya abana agatunganya n'ivy'urugo nyene vyose abavuga ko abakenyezi ataco bashoboye muri make barihenda canke iyo batihenze naho ni hahandi duca tuvuga ko imanga itabura insato ibidahizwe nayo ndi bwobwo n'ukuri barashoboye kabisa abakenyezi barashoboye ahubwo badashobora kuba boshigikira ico ciyumviro c'uko abakenyezi bashoboye navuga neza ko bakiri inyuma y'amajambere nk'akarero nk'aha turi muri atelier abafasoni bose turi ngaha anye niyo twava ku kazi baza guca bashika kandi bakora batunganya ivy'urugo hama gutyo ryaterambere ry'igihugu n'iryingo rigashobora gutera imbere kubera umukenyezi. Irankunda Belize nawe n'umukenyezi akora umwuga wo kubarira gushona impuzu harimwo nk'amaribaya y'abagore amakanzu impuzu z'abagabo n'ibindi nawe ngo umwuga yawonkejwe n'abavyeyi biwe bamureresheje agakiza gaherekejwe n'ibikorwa amenyesha ko umwuga wiwe wabaye ukimazi umushinga ntahe nawe wiwe ntiyamuciye intege ahubwo yaramushigikiye mu gukorana nawe maze bituma haba karusho mu iterambere ry'umuryango. Uyu mwuga nkora mu bisanzwe nawukuye ku bavyeyi navutse ku bavyeyi bakijijwe hanyuma akaba ari wo mwuga twavutse dusanga bakora burya nanje nawisanzemo kandi narawukunze niho nsanzwe nkora rero kugeza ubu umushinga ntahe wanje yarabonye ko ari byo nkora birangira nawe nyene anshigikiye ubu nawe nyene nibyo akora. Akamaro k'agakiza ku muntu w'umukenyezi bituma akorera umuryango adasandaza ibyo mu rugo bituma yegeranya buri kimwe cyo mu rugo gituma gifasha umuryango bivanye no kuba rero umuntu aba afise umwuga muri make nk'umugabo w'iwanje ntigeze avuga ngo ampagarike mu nzira mu byo ndiko ndarondera ahubwo yanteye intege bituma nanje nshishikara kubandanya gukora uyu mwuga kandi nawe bikamunezera. Akamaro rero k'agakiza ku mukenyezi bituma urugo rubaho neza. Umukenyezi rero ngakwiye kumenya ko ari maboko igihumbi mu kwitwararika imirimo yose nayo abagabo bacinyiza impano z'abakenyezi babo mu kubabera intambamyi mu kuzishira mu bikorwa abahamagarira guhinduka ahubwo babashigikire. Belize Irankunda arangiza atera kamo abagore basuzugura abagabo babo ngo nuko basigaye babasumvya amahera. Akamunotera abashinga ntahe bacinyiza impano umuntu w'umukenyezi aba afise nuko bobanza bakabarika gatoya basi akabanza akagerageza kumushigikira kugira ngo arabe ko uwo mugabo wiwe canke ubwo bushobozi bwiwe yashobora kubukoresha akagira ico afashije umuryango. Ubundi bwo nabonyene ni hamwe ho kwidadira birabarusha kuba barondera umuryango ari bonyene kandi umukenyezi wiwe yicaye muhira nawe nyene afise inguvu zo kurondera. Rero iyo mureka gatoyi akabanza akarondera akaraba yuko hari ico yafashije ubundi bwo inyungira hari umwanya umwe menga biragumye ariko uriyaranja byose ukabikora kuko bavuga ngo umukenyezi ni maboko igihumbi uriyaranja kurya nyene ubona byose bigukenera niko wiyaranja ku kazi ukaboneka bikorwa byo muhira naho nyene ukaboneka. Abakenyezi basuzugura abagabo babo kubera baba bamaze kubona bafise amafaranga canke bageze ku rundi rwego barahari ariko mu gihe baba bahari baba bakwiye nko kubahanura dukwiye kubahanura kubera mu bisanzwe nk'umuntu w'umupapa amaze kuba agaywa n'umugabo n'umushinga n'umukenyezi wiwe ngo nuko bamusumvye amafaranga canke iki canke garade ubisanzwe si byiza. Baba bakwiye kuba amaso bakikebuka ahubwo bakamenya ko baronse ubwo buryo kugira bafashanye n'umushinga nawe wiwe. Na kare umugore w'umwizigirwa no ufasha umuryango
Irankunda Olivier nawe ni umukozi muri urwo ruganda rwo gushona impuzu. Atera intege abakenyezi abamenyesha ko bashoboye, agatera kama abagabo bacinyiza impano z'abakenyezi babo ngo nyabuna babashigikire. Abashinga nayo usanga batatahura yuko umukenyezi nawe ashobora kuronka igikorwa ashobora gukora, mbere akanacironderera bivanye no gutahura guke. Akamo ushobora kubatera rero nuko umukenyezi mu gihe yoba afise impano kanaka canke afise akazi ashobora kuba ashoboye, akamwereka yuko ashobora kugakora, yomuha umwanya akamuha n'uburenganzira bwo kugakora, kuko igikorwa ntikigera gitera intambamyi, ahubwo gitera iterambere mu rugo no mu gihugu. Bimenyimana Tarsis n'umushinga ntahe wa Irankunda Belize amenyesha ko umugore akora ari uwikimazi kuko bituma ataja mu zindi ngeso mbi. Ahamagarira abakenyezi kubaha abagabo babo ngo nakare ibigira inama bigira imana. Umudamu yamaze kuja kuruhuka agakora, nawe umugabo ukamushigikira, ibyo bintu ntibyateza imbere igihugu, bigateza imbere n'umuryango. Mbere y'uko uca gishikirwa wamaze no kuronka abo nije nkaho mperereye kweri iwanje ni sawa. Nawe kama ahari cyambere no muhanura yobanza akabanza akumvira impanuro z'abamurongeye kwishengera. Icyakabira akumvira umugabo, umugabo utamwumviye ibyo ukora byose yobaze cyambere, kandi n'umudamu we nawe utamwumviye reka arakuba ibyo ukora byose tubatse, kubera ntiwucibwe n'akakimubafu ngo muva mutembere. Bisaba ko mufata inzira imwe, haba mu kazi haba mu gusenga, komeza mufata inzira imwe. Bongeye ko na cyane bigiye inama bigira imana. Cyambere umugabo amaze kuba hezagiye n'Imana iraheza igahezagira, kandi bigiye inama bigira imana.